Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira muri ya nama twari twabwiye iribuze gukoreshwa n'ibihanganye nga mu gihugu cacu Burundi. Aka kanya hejeje gufatirwamo ingingo ikomeye cyane y'ubutegerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Amakuru akomeye cyane rero ni buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi kuri wewe wumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV uherereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Abatwumviriza rero mwerere ngaha Igitega na mwese muri mu bisata bitandukanye mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu cacu Burundi, murahawe kaze muri aya makuru adushikiye aka kanya. Kuri ubu rero reka nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no kubusi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona rakazugira nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka na muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini, bityo bakayadushitsa ko tukayatosora tukayatambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV mu biganiro vyacu vya misi yose mu buryo bw'idonido. Kuri ubu rero ingingo nkuru reka tuzitangurire ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi nyuma y'umugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ingingo ruhashira afashwe nyuma y'uko ijyanganje General Prime Niyongabo we n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika bamwe n'abasirikare b'abazungu bahora bafashanya n'igisirikare cy'u Burundi mu myimenyerezo. Aka kanya baba bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane ku mugambo ukomeye cyane wo gushira ko umuntu azosubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Ndabibutse yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira bibaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Amakuru rero dufise nyuma yuko General Prime Niyongabo yoshika ngaha mu gihugu cacu Burundi avuye aho umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi agwariye. Aka kanya ingingo ikomeye cyane nyuma yuko General Prime Niyongabo aciye agirisha inama ikomeye cyane kaminuza mu bihanganye, nyuma yuko iyo nama yariko irareba ingingo nkuru turuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido kubijanye n'umugambo ukomeye cyane wo gusubiriza umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ikindi gihanganye turibuze kubashitsa ko makuru yacu idonido bikaba mu nyuma z'uko umwe n'igihugu rukomviriza amakuru akomeye cyane yeje kudushikira barababaje cyane ivyo duhejeje kuronka, ariko nanone turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Ndababwira ukuri nyuma y'iyi nama amakuru akomeye cyane ava Dubai mu bitaro umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariyemo biravurwa yuko nyuma yuko abahinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara kuri ubu ngubu bavuye mu gihugu c'Ubwongereza, biravurwa yuko bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane na cyane ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ahejeje kuba yoroherwa. Kuri ubu akaba aranashobora no kwitabira za nama zitandukanye muri ivyo bihugu na cyane ariko bashikiriza ingingo ikomeye cyane cyo kwitonderwa. Bivurwa yuko nubwo bimeze gutyo nyene ariko muhagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikaba bishikirizwa yuko yoba yarahawe ishano ryo mu bwoko bukaze na cyane yuko birashobora gufata umwanya munini, ariko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu agakuru keza kadushikiye biravurwa yuko yoba yahejeje kuva muri ivyo bitaro nubwo akirikara kurikiranwa n'abahinga nanone bagashikiriza yuko atobandanya, ariko turaza kwigaruka ko muri aya makuru yacu adushikiye. Amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahejeje imisi itari mikeyi ageramiwe, ariko kuri ubu ngubu ho bagira hafatwe ingingo ikomeye cyane na nivyo biciye bifatirwa muri iyi nama giturumbuka yari yagirishijwe na General Prime Niyongabo we n'umukuru w'igisoda mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko ari uwo mukuru mu gisoda mu kumenyereza abasirikare b'u Burundi mu bijanye n'imyimenyerezo ya gisirikare n'ibindi bitandukanye. Bivurwa yuko aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika nawe nyene yibonekeje mu bitamenyerewe mu maso y'abene igihugu. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane beje kudushikira tugira ngo tugaruke ko muri uburyo bw'idonido. Kuri ubu rero
igisirikare kirongowe na General Prime Niyongabo co bagihejeje gucika umugongo nyuma yuko cumvirije yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atobagiye gupfa. Amakuru dufise rero na amakuru akomeye cyane tugira tugaruke ko mu buryo bw'idonido bikamunyuma zuko ari ibindi bintu bikomakomeye bihejeje gushika nga mu gihugu c'u Burundi. Turubuze kumviriza muri aya makuru akomeye cyane adushikiye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika ni wenyene yaciye ashirwa ko, ariko navyo turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Nizihe mvo zoba ziriko ziratuma ibi vyose bidaca bitangazwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu vyose? Rero reka tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye bibaye mu nyuma zuko iyi nama yari yitabwemwo n'ibihanganje bitandukanye nga mu gihugu cacu Burundi n'abajenerali bakomakomeye, ariko hakaba haciye hari abajenerali bagira batatu bakomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi banze kwitaba iyi nama. Ibi rero bikaba biriko biratevya umugambi ukomeye cyane tugira tuze kumviriza nyuma yuko ingingo ikomeye cyane ishikirijwe na General Prime Niyongabo n'umwe mu bihanganje bitandukanye mu bamenyereza igisoda c'u Burundi bijanye n'imyimenyerezo mu gisirikare. Kuri ubu ngubu ingingo ikomakomeye yoba iriko iraca umugongo igisirikare c'u Burundi. Turaza rero kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido bikamunyuma zuko ari ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ajeje gushikiriza nyuma yuko yumvirije ibi biriko biraba ngaha mu gihugu ciwe c'u Burundi. Bikamunyuma zuko umuvyeyi wacu mu gihugu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agira afata ingingo ikomakomeye na cane ko bivurwa yuko yoba yorohewe. Abahinga mu vyerekeranye n'amagara yiwe kuri rigenekerezo bashitse Dubai bavuye mu Bwongereza baraje gufata ingingo ikomeye cyane tugira ngo yose tubigaruke ko mu buryo bw'idonido. Nizere ko ajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Kuri ubu rero bikamunyuma zuko muhanganyega mu gihugu cacu Burundi kuri ubungu General Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi nawe nyene yo bahejeje gutererera akakarwi gakomakomeye kibonekeje mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Gusa ikiriko kiribazwa ko n'abatari bakeyi n'ingingo ikomeye cyane igiye gufatwa gituromboka ari nayo tugira ngo dutangurire ko. Kuri ubu rero cuti banywanyi bacu ni munyemerera amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu cacu Burundi mu bisata bitandukanye vyoba mu butungane no mu gateka kazina muntu. Mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo makuru avurwa ku mugambi ukomeye cyane go gukura ko intwaro ya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na cane ko vyiganwa nuko intwaro ya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari ya gahatoro intwaro itagira ubutungane n'ibindi bitandukanye na cane bafatiye kubiriko biribonekeza ngaha mu gihugu cacu Burundi. Reka makuru yacu rero tuyatangure ku makuru akomeye cyane adushikiye akakanya. Mu nyuma turaza kugaruka tubabwira kuri iyo mugambi ukomeye cyane wo gusubiriza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose rero umugambi wo gutembagaza ubutegetsi kuri ubu ngubu wabuhejeje gushika ari navyo tugira ngo tuze kwibanda ko muri aya makuru adushikiye akakanya. Kuri ubu rero reka makuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avugwa Ngozi ni nyuma yuko gushorashuza abana vyasubiye kuvurwa mu ntara ya Ngozi. Amakuru rero adushikira uheruka gufatwa ku nguvu n'umwigeme afise imyaka 17 nanone kandi agendana ubumuga bwo mu mutwe. Amakuru ababaje cyane avuga ku mutumba nini muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Uwo mwigeme yashurashujwe n'ubusanzwe akora akazi ko kuraririra amashure. Uwo yakoze caha asanzwe afise imyaka 27 akaba yarahagaritswe kuwa 30 Munyonyi mwaka wa 2023 n'abajejwe intwaro n'umutekano. Abaharanira agateka k'abana muri FANDEB bashikiriza yuko kandi bakavuga yuko bagiye gufasha uwo mukobwa avuzwe kandi ahabwe ivyemezo kandi vyemeza yuko yakorewe ayo mabi. Kuva mu kwezi kwa Munyonyi mwaka wa 2023 gutanguye mu ntara ya Ngozi haraharurwa abana barenga 5 bakorewe ayo mabi. Mbega umuntu afata ku nguvu umwana mubona akwiye guhanwa gutereka. Tubandanye rero amakuru yacu tuyerekeza nanone ku makuru ariko aribonekeza nga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko ari bikorwa bitandukanye vyari bihejeje imisi itari mikeyi vyibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi mu bijanye no gukoresha igiturire mu bijanye n'ibiriko biribonekeza mu butungane n'ibindi bitandukanye. Kuri ubu rero
ni munyemerere amakuru yacu tubandane ku makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira aka kanya nyuma yuko ingingo ikomeye cyane yoba ejeje gufatwa mu gihugu c'u Burundi. Hari nibindi biba biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi bigiteye amakenga, na cyane ko abene igihugu bashikiriza amajambo akomeye cyane kumvo zitandukanye no kubijanye n'ibiriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Reka tubandanye. Ubusumo bwahora bwibonekeza mu itangwa ry'agashumbusho gahabwa umuryango w'umuhisi mu gihe yohora akorera leta bugiye gutuzwa. Kuri ubu rero ndabibutse yuko abasirikare b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Murazi yuko imiryango yabo ihejeje kugaragaza umubabaro. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira tujyaho tubashikirize mu buryo bw'idonido. Na makuru akomeye cyane ni nyuma yuko ingingo ikomeye cyane yatewe ko umukono. Ivyo biri mu itangazo ryashizwe ahagaragara kandi nahabona n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venus Muyabaga none kuri uyu wa 30 Munyonyi mwaka 2023. Imvo akaba ari uko hamaze kwibonekeza ubusumwa bw'itangwa ryako gashumbusho, hakazanwa nanone impapuro z'amagendo zihindagura aho yitavye Imana yakora kuri ubu ngubu rero bagahembwa. Kuri ubu rero nkuko iryo tangazo ribivuga, uwusaba iyo shumbusho ategerezwa kwibangikanya ivyemezo amafaranga yashizwe kuri konte y'umuhisi yahora aho ahemberwa ko isheke nanone yahora akoresha icishijwemwo umurongo canke urupapuro rwa banki rwerekana amezi 3 yahembwe atarashengera. Kuri ubu rero yabandanije agira ati kandi ndamenyesheje kandi ko iyo shumbusho ihabwa abasigwa izoja ku konti y'umuhisi yahora ahemberwa ko hanyuma bigasigurwa n'umukozi wa leta nkuko amasoko yacu avyemeza. Kuri ubu rero abasigwa nanone b'ubukozi wa leta nabo baheze barondere uburenganzira bwo gushikira iyo konti. Kuri ubu rero ivyo vyose ni imyanzuro yafashwe n'uyu abijejwe kuri ubu ngubu mu bushikiranganje bwa mbere bijanye n'agateka kazina muntu, navyo birahije kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Reka tubandanirize amakuru yacu muri Kayanza nyuma yuko muri komine Muhanga umutamakazi nanone yarayicishijwe imbugita. Abantu 5 bo muri uwo muryango baciye bahagarikwa kubwo amasoko yacu. Rero uwo yishwe n'umutamakazi afise imyaka 65 aho kuri uyu wa 30 Munyonyi mwaka 2023 heze isa imwe y'ijoro abatabaye basanze aryamye imbere y'inzu yiwe ku mutumba zone na komine Muhanga intara ya Kayanza yaramaze gucikana. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ni inkuru y'umubabaro nga mu gihugu c'u Burundi. Ku mubiri nanone wiwe ngo vyaraboneka ko yakomerekejwe kandi yicishijwe imbugita, niko ababibonye batombora. Abajejwe intwaro n'umutekano bajanye ikiziga mu buruhukiro kw'ivuriro baca bafata abantu 5 abana ba musaza w'uyo yishwe, bikavurwa yuko baciye batabwa mu mvuto. Abayoboye igipolisi mu ntara ya Kayanza bivurwa yuko kuri ayo muri iyo komine Muhanga baremeza ayo matoza ko ariko ararondera uwishe n'uwo mukenyezi. Bivurwa yuko n'imvonya mukuru zo bazatumye haba ako kabi bikamenyekana. Kuri ubu rero namakuru ababaje cyane abajeje kudushikira ko ngaha mu gihugu cyacu Burundi, namakuru ateye ubwoba, namakuru abarimwo amabi atagira ukasa mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko ibiriko biribonekeza ngaha mu gihugu cyacu Burundi ari ibintu biteye ubwoba, n'ibindi bijeje kwibonekeza kandi bifise imvo zitandukanye, na cyane ko ubutungane mu gihugu c'u Burundi ataco buba buriko burakora. Ibi vyose rero bijeje kwibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba vyo kugwanywa kandi vyo kurandurana n'imizi yavyo. Kuri ubu rero mu gihugu cyacu Burundi haraharurwa ibitigiri vy'abantu benshi cyane kuri ubu ngo bariko barakorerwa amabi atagira uko asa. Kuri ubu rero ni munyemerere n'ayandi makuru tubandanye. Inzu 19 nizo zimaze gusambuka nanone zose na 43 zikaba zirabomoka ibice bice muri komine Kayanza biturutse ku mvura nyinshi imaze imisi igwa muri ako gace. Kubera rero iyo mvura nyene biravurwa yuko umwana umwe w'umunyeshure yiga kuri Ecofo Yange aramaze kwitaba Imana atwawe nayo, naho abandi bantu 51 bakaba baravuye mu zabo kubera kutagira aho bakika umusaya. Bikaba none bibaye aho basavye indaro nkuko amakuru ava ku muryango utabara kuri ubu ngo imbabare kuri waruje muri iyo komine abimenyesha. Bamwe muri abo bahuye n'ivyo vyago twashoboye kujaga basaba ko uwo wese abishoboye kubagarukira ko kuri ubu ngo kugira ico bashoboye kubatererera no gusubira kubaka inzu
nzu zabo bareke rero kuguma basembera basaba indaro. Uwoba afise umutima wo gufasha kuri ubu ngubu arashobora kubaterera anyujije ku ikonti yabo turi buze kubashikiriza mu yandi makuru yacu, canke ugafyonda kuri ako kari munsi y'iyi video ukaraba ahanditse ijambo guterera hama ukaca urabafasha. Kuri ubu rero ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru ateye ubwoba nk'ibiriko biribonekeza nga mu gihugu cacu Burundi n'ibindi bitandukanye, nyuma yuko ibijanye no gushorashuza abana bakiri batoyinga mu gihugu cacu Burundi bejeje gufata iyindi ntera bikamunyuma zuko kuri ubu ngubu ubutungane nabwo nyene buriko buribonekezamwo igiturire. Reka tubandanye amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nyuma yuko twabwiye ingingo ikomeye cyane ku mugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyirincuba General Major Evariste Ndayishimiye, ingingo ikomeye cyane giturumbuka nyuma yuko General Prime Niyongabo ashitse ngaha mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo murazi ko mu ijoro ryakeye ariho yari yashitse aho umukuru w'igihugu Nyirincuba General Major Evariste Ndayishimiye agwariye, ariko kwisaha zeze zishika zibiri yaciye aganuka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ashikana mu gihugu c'u Burundi ashika ku kibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, nyuma yuko indege yarivuye muri ico gihugu yararimwo yari mushikanye i Bujumbura. Yakiriwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, baca banzura yuko baragomba kugirisha inama gihutihuti, na cane yuko iyo nama yari yigaga kubijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa Nyirincuba General Major Evariste Ndayishimiye no kurabira hamwe utegerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Amakuru rero ava mu gisirikare kubwa amasoko yacu yibanga aremeza yuko General Prime Niyongabo we nakandi karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyirincuba General Major Evariste Ndayishimiye bariko barafashanya n'umwe mu bahinga mu vyerekeranye no kumenyereza igisirikare c'u Burundi na cane aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasoko yacu rero aremeza ayo makuru akomeye cyane yeje kudushikira tugira ngo tugaruke ko mu buryo bw'idonido bikamunyuma zuko ingingo ikomeye cyane icishirwa ko umukono yuko General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ariwe kuri ubu ngubu ategerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Gusa intambamyi iriko iribonekeza muri uyu mugambo ukomeye cyane nuko baciye bumviriza ijambo rikomeye cyane rishikirijwe na Keri Nkurunziza na cane ko ari warekuriye gushika umukuru w'igihugu Nyirincuba General Major Evariste Ndayishimiye yaragwariye, bikavurwa yuko iyo ngingo ikomeye cyane iciye ifatwa nyuma yuko bumvirije yuko umukuru w'igihugu Nyirincuba General Major Evariste Ndayishimiye yoba ameze neza. Kuri ubu rero ibintu biciye biba giturumbuka, bikavurwa yuko ingingo yoba ishizwe mu mabisi, na cane yuko General Prime Niyongabo n'akarwi kiwe bari bahije gufata ingingo ikomeye cyane, ariko gushika ubu bariko baribaza niba botangaza yuko umukuru w'igihugu Nyirincuba General Major Evariste Ndayishimiye yoba atembagajwe mu buryo bwa kudeta, canke niba bo bategereza umukuru w'igihugu Nyirincuba General Major Evariste Ndayishimiye akagandagurwa mu kandi karyo, na cane ko baravye yuko kumuha ishano bidaciye bibakundira. N'amakuru rero tubandanye tubashitsa ko mu buryo bw'idonido bikamunyuma zuko ari n'ibindi bikorwa bitandukanye biba biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Uyu rero yahora amenyereza abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu bafashe ingingo ikomakomeye nyuma yuko bimenyekanye yuko General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika bariko bararonka intererano mu gihugu ca Ghana. Ndabibutse yuko ari inzabo zari zasumwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bikavurwa yuko zaciye zirungikwa mu mitahe nyuma yuko bafise imitahe mu gihugu ca Ghana mu makompanyi akora indege. Amakuru rero adushika nyuma yuko biriko biravurwa yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika mu gihe umukuru w'igihugu Nyirincuba General Major Evariste Ndayishimiye yaganuka ngaha mu gihugu c'u Burundi, birashobora kuvurwa yuko Gervais Ndirakobuca mu gihe yo batarafatirwa ingingo ikomeye cyane yo ku mukuru w'igihugu ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ivyo vyose vyoba bizotuma acatabwa mu mvuto nk'uko vyabaye kandi vyashikiye wazora umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni. Kuri ubu rero umuvyeyi wacu Nyirincuba General Major Evariste Ndayishimiye ataco arashikiriza kuri iyi ngingo, na cane yuko amenyesha makuru bacu bakiriko baragitugirira amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cane adushikiye bibaye mu nyuma zuko ibibanganje bitandukanye vyace bishikiriza injambo rikomeye cane, tugira tuze kwibanda ko mu yandi makuru yacu aza ntimuje kure. Wowe cusabwa manuka musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazu jyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro
dutambutsa kuri Burundi News TV. Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ijyanganje General Prime Niyongabo n'umwe mu basirikare bakomakomeye aturuka mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi baturuka mu bihugu bitandukanye vy'amakungu bajeje kwifashanya n'aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero ndabaye ikaze mu yandi makuru yacu aza nyuma yuko tukiriko turakora amatoza kuvyerekeranye n'ibindi vyari ku murongo w'ivyigwa muri iyi nama ikibandanije iriko irabera mu gisagara ca Bujumbura. Kuri ubu rero ku mugwa mukuru wa politiki Gitega biravurwa yuko harungitswe abasirikare sinzi ni kuzihemvo turaza kugaruka tuvyumviriza muri aya makuru n'ayandi twabateguriye. Ndabibutse yuko nubwo kuri ubu ngubu abahinga baturutse mu Bwongereza bashikiriza yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yorohewe, ariko gushika ubu biravurwa yuko umwanya n'umwanya murashobora kumviriza inkuru y'umubabaro. Rero turaza kuyigaruka ko mu yandi makuru yacu aza ntimuje kure. Wacu sabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabona pyondeko uracurabona arakaza ujyana nyene pyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News.